panga twagiye agakuku yego piga ya no kukuboko kumwe gusa kumwe gusa nana apana mu kumwe bakarunye twagiye niwe warondeye bagasore canke n'umubosi wa Empower TV yabarondeye hora mukace mungira mukaje hamwe mugakora kugiyene nkabona gasore nkabona ntuze ya Soni nkabona Kamanda Kabateri Mutama Rutwe Kanyo nkabona kandi na Nirwa rimwe kabiri 1 2 ni manoti promoter maître de cérémonie behende kambona zamani byo mudashobora kubona ni cameraman ngo vitio T Jos cameraman uranyita manotito promonato metrato ceremonato yimukurikirana ni ba Manoti TV no munsi nashiye kugaruka kandi hahandi nyene muraza hano dukunda gutembera tugenda tuzana abastari bagiye batandukanye ni imbere ya kamera ndi kumwe n'umustari ndi kumwe n'umuntu yubatse izina ndi kumwe n'umuntu abakora ibintu bibanezereza ni Kamanda Kabateri Mutama narindi nibagiye Rutwe Kanyo byose ayo yose Kamanda ndakomanda ndakuramutse bwa mbere ko dutangura ikiganiro reka benda kubwete urameze neza ko biri kose nukuri ndashimwe iteka Yesu Kristo wa Nazareti ndameze bien ndameze good ndameze power impwemu ndumva ziruzuye ni ibintu by'impwemu gusa power gusa uko biri kose tubishima Imana kweri birameze good yego dusangiza ubuzima bw'umustari Komanda kuva mu gitondo gushika no mwanya yiriwe gute ubuzima bwanje bumeze bien kuko ukivyuka wakaravye nkivyuka ramajije guca bugufi ndaca imbere y'Imana ndasaba Imana inyongera umunsi ndasaba Imana imwe abasubscribe kuri Empower TV bavuye kuri Manoti TV mukibona mugire subscribe kandi mukigira subscribe kuri commentaire cyane musiga ko kuri rya nuzenya collabo dufitaniye n'abantu n'abagasore ucivuga ko ati musi nyene ucugisha ko tutavuye kuri Manoti TV no tuvuye twebwe twavuye kuri ba Manoti TV twabonye kuri ba Manoti TV no tuje kuri Empower turabara mu kijeti tubabonye ko collabo yanyu imeze ukuno kuri ameze fresh Komanda ndumumeze fresh kuva mu gitondo gushaka kuri no mwenda shaka rero dukora ibintu dushabuka ndeka manza kwanza ikintu nohera ko ndafise amakuru menshi reka mpere kuri ijya collabo yanyu na bagasore kwanza kuko niyirikira trading kuri ijya collabo yanyu bagasore novuga ni collabo yavugishije amajambo abantu benshi bavuga ati Kamanda barashiye gukorana bagasore n'ibintu byiza cyane Kamanda kugira ukorane n'abagasore byagenze gute bro turi ni bwa bumwe bwa rukundo kwa kwizigirana bwabo cuti bwabo vandimwe yego niwe warondeye bagasore canke n'umubosi wa Empower TV yabarondeye ntushaka kubimenya byose gusa ni bwabo umwe bwa rukundo eka n'abandi batandukanye tuzokorana amakorabo atandukanye turashobora kuduza akaje gatoya kuri Empower TV comedy novuga comedy ya mbere iri special dutanguye kubona ni comedy yawe uri kumwe na bagasore tuvuye ko rero tugiye kuza turabona comedy zanyu mwese kuri Empower TV bagasore dosura bagaruke kuko we dusanzwe tumukuze kuri muri Empower TV bagasore basuye bagaruke badosura bagaruke kandi kuri Empower TV kuri Empower TV gasore tumukeneye tuzomuronka nkuko twamurose bwa mbere niho gasora nkeneye ashaka guca kuri Empower TV kuri boss abati ndakeneye Komanda ni bwa bumwe by'abikorwa bwa bucuti tuzokoma turonkana eka si gasore gusa ubufisa amakoramo atandukanye no hanze y'igihugu izi amakorabo turaza kubigaruka kuko ayo makuru ndayafise Kamanda turacari kuri iyi ntuzi korabo yanyu na bagasore naragiye mbona amakomantere menshi kuri rya korabo kuko abantu benshi bagiye bavuga ati ni ibintu byiza cyane kuba Kamanda yongeye gukorana na bagasore ari nabongera ko ati nk'ubu ese byo boja hamwe tuvuge mba mwoja muri Empower TV mukaca mukora ko yene mwakorana muri hahandi hamwe mwahora urahabona hamwe mwahora mukaca mungira mukaje hamwe mugakora ko yene nkabona gasore nkabona ntuze ya Soni nkabona Kamanda Kabateri Mutama Rutwe Kanyo nkabona kandi na Nirwa bashiye kugaruka kandi bakorana kwa kundi nyene ico cimbo bacakiriye gute bro ni bwa bumwe
byatanguye no twatanguye gukora twakoze abantu ibyo batari baziga ya nejo muzobona n'abandi ya ni kurya nyene ni bwa bumwe bwa rukundo kwa gushigikiranira ya nibyo biriko biraba nibyo twatanguye gukora eka n'abandi basitari batandukanye eka n'abasitari baririmba imiziki nayo bari bande n'abo basitari bakomakomeye tuzi bishoboka nabo nyene tuzokorana dukorane amakorabo ya management yanje bivugane hama dukorane hama ni bwa bumwe twerekane bwa rukundo ya ego hage niki gikoroheye uri kukinana na bagasore ikintu igituma wumva mengo umukinana nabo so igituma wumva iyo uri muri tere naho no bikubwira ntudazi kutigeze ukina umupira iyo umuntu umupira narawukinye gusa warakunda kunanira nico gituma nawo bandanye reka ndagwakarore Neymar muri Barca barakina neza no mukinyi bahuza na Messi ukuguru amapasi bahereza urumva bivana rero no mukinyi canke nibo bakinyi twamenyeranye gukinana abantu piga course nani shoot namenga cyangwa bitagari inco ndagakubita ibintu nk'ibyo yego bintu bikagira neza cyane muri ijya comedy mwakinye narabonye akantu abantu benshi bagiye bugategera ijya ni montage akantu wakize nyene ebana ako numuvuga mengo warugiye kwishyuza amafaranga gasore abagate je uno musi atayampaye turapfana mbona nyine urapanze ingumu nyene fresh panga konje twapanze turabe mbona urapanze nyene mbona urapanze ucuraruwe ukuntu wakubise rero naze kwicafu kaya kantu rero abantu beza bugate kanya karo ni montage abo nyene panga twagiye agakuko yego piga ya no kukuboko kumwe gusa kumwe gusa apana mu kumwe bakarunye twagiye Yazana ko mudukurikira ndibaza no musabigitse live no kuri mbona nta montage nimwe irimwo nzayibahereza ndayibahaye kunyene mu bibona nta montage nimwe irimwo yakubibona bien nibagire subscribe kuri Empower TV yego basubire mu ijya ntuzeya kandi muce musiga nani commentaire tuvuye kuri Manote TV none twe turivuye kuri Manote TV tuje kuri Empower TV kandi Empower TV tuje kuba ibintu byiza makora batandukanye hanze y'igihugu eka mu gihugu cacu eka n'abastari bacu mushaka kamanda mara na kamanda ushima Manote TV dukurikiranwa ntuzobura basi commentaire nke kuko baza abantu bandika commentaire ko bari baki ntuzobura commentaire zitano z'abantu bavuye kuri Manote TV ariko mudukurikirana ntimumaramaze yes twariko turavuga tuti reka manze ndinganize ibintu neza twariko turavuga tuti muje kuri Empower TV bacandika uko hariho urudome E hariho M hariho P hariho O hariho W hariho I hariho R hariho T hariho V okay ndibaza manike Empower TV nuko bigenda hama muce mugira subscribe muce mugenda munsi rero kugira mwemeze kamanda ko mukurikirana ba Manote TV ja munsi mwandike commentaire muti ikintu nze twayibonye ko nuko comedy mezuko ati kindi kandi tuvuye kuri ba Manote TV no tuje kugira subscribe kuri Empower TV tuje kugushigikira ndazi kamanda abantu badukurikira bafite umutima mwiza gusa nta muntu adukurikira adafite umutima mwiza ndakubwira uraza kubona abantu bazoba banditse no munsi nyene ikiganiro gisohotse munsi ya commentaire commentaire tuve kuri ba Manote TV komanda nk'umurundi uduryohera cyane nano banagutwenza ariko ndatwenza umwe mu wanyu cyane kuko abantu ntibakunda ibintu bimwe byo urashaka kubukunda ubusade bwiwe nawe ugakunda ukora kwitora ari muremure cyangwa kankunda ko arandi boga kuko je mu iminsi nditore sigaye nerubira amajana 2 mugashigikiranira kuko gusa tushigikiraniye naje bamushigikira umva n'Imana ikibayizagira kandi kiba munyogereza n'umugisha w'amamega n'amayinite mwagize ico bita subscribe komanda reka rero tukoroke gwateye kuri Empower TV iminota imisegonda mike cyane Empower TV ni iwawe niyo kwande Empower TV si yawe muri Empower TV urimo nk'ukora iki ndimo nk'umu comedian abari kwadukurikirana rero mwadukoze kudukinira kuva mu ntango gushaka ko no mwanya ibibazo byane mumfise kuri command no munsi nabashikije imbere ya kamera jubone imbere ya kamera uranyita Manote promoter meter de semone bahende kamera nzabana byo ndashobora kubona byo ndashobora kubona cameraman ngufiteyo T Jos cameraman nko muzi higihe no tukena tujana mwakoze cyane kwa mwadukuriyanye nta nshuti nkamwe mugira Amanota n'Amanote
Bye.